Kaze nshuti bagenzi mudukurikira kuri Police Web TV. Kuri uyu wa mbere igerekezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2017 urongoye umugwi ujejwe gutunganya ikiyaga Tanganyika afatikanije n'abo bakorana baturuka mu bushikiranganje butandukanye barishikiye hamwe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bikorerwa muri ico kiyaga bitisunze amategeko. Ni muri iyo ntumbero rero basanze hari ibibanza bitari bike bikorerwamo uburovyi bitazwi n'amategeko. Amato n'isenga bakoresha muri ubwo burovyi bikaba byarafashwe birasamburwa. Ndetse n'abakora ubwo burovyi butazwi n'amategeko barahagaritswe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzanje OPA Ndayishimiye Leopold. Ku munsi wa mbere itariki 11 Nyakanga umwaka wa 2017 umugwi ujejwe itunganya w'ikiyaga Tanganyika warasambuye ibikoresho by'abarovyi baroba batakwikije amategeko agenga uburovyi. Uyo mugwi ugizwe n'abaserukira ubushikiranganje butandatu aribwo ubushikiranganje bujejwe umutekano, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, ubujejwe ibidukikije, ubwo gutwara abantu n'ibintu, ubwo budandaji bene ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ibikoresho byasambuwe ni insenga zo kuroba amafi bene ubwato. Ivyo bikorwa byabereye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'uruzi Rusizi. Urongoye uyo mugwi ujejwe itunganywa ry'ikiyaga Tanganyika aratubwira uko babitunganije. Twazindukiye nk'umugwi ngaha muri parke ya Rusizi hegereye ikiyaga ca Tanganyika kugira ngo turabe amakuru twari tumaze igihe dufise yuko hari abarovyi abitwa abarovyi bihaye imyeha itazwi n'amategeko. Kaba muri uno mugwi twari tumaze igihe tugirisha amanama tugakoranya abajeje intwaro, tugakoranya abajejwe umutekano, tugakoranya abarovyi bajejwe amakomite kumyeha izwi n'amategeko. Mugabo abo barovyi bonyene n'abajeje intwaro n'abajeje umutekano baraduhaye amakuru yuko hano kuri uyu mweha utazwi n'amategeko w'amahotera no kuri uyu mweha tuvuye kutazwi n'amategeko wa Kayobera hari abantu bigize intumva. Abantu baroba amafi atakwikije amategeko baranikekwa koko bashobora no gukora ubundi bwizi bwa nabi. Aha anyu murabona turi ku mupaka w'ikindi gihugu ca Kongo. Mu gipolisi bamaze igihe bafata babereka ibintu bafashe vya fraude bije mu magendo by'ibidandazwa. Naha rero nta nkeka ko ari naha bihaca hajya hirya murabona ni Buvira muri Kongo. Naha rero haraca fraude nta nkeka ababiyita abarovyi gasanga nibo bafashanya nibo batwara ivyo bidandazwa biciye muri magendo. Igihugu cyahise kikahombera amafaranga menshi yo kwinjire mu kigega ca leta. Nta ahantu nkaha rero bakora mu kinyegero harashobora guca n'ibintu bihungabanya umutekano, ashobora guca ibigwanisho, ashobora guca abaje gukoresha ivyo bigwanisho abagizi ba nabi batera igihugu. Cyo gituma duhamagarira abajeje intwaro muri aka karere, duhamagarira abajeje umutekano basanzwe bajejwe aka karere kugira ngo barikanure bahashe bafute rwose burundu yimyeha itazwi n'amategeko, kuko murumva ko ari ahantu hashobora gukwega karambaraye ku mutekano w'igihugu no ku butunzi bw'igihugu bukatikirira. Iyo maze gufata abo baroba badakwikije amategeko baraheza kwashikiriza inzego z'ubutungane. Rero twaje gukurikiza amategeko agenga uburovyi. Amategeko aratomoye kuvuga yuko aba bantu ibintu byabo birasamburwa kugira ntibazosubire kubikoresha ejo, hanyuma bacibwa amande ategekanijwe n'amategeko agenga uburovyi, kuvuga kuva ku 250 y'amarundi gushika ku 500 canke umunyororo w'amezi 3 gushika ku mwaka wose. Tubashikiriza abajejwe ubutungane ba OPG kugira ngo basomere amategeko abaca impande yinjiye mu kigega cy'igihugu.
muri ico gikorwa ubwato bugera kuri 92 bwarasambuwe, insenga zingana 67 ziraturirwa hamwe n'abarovyi 30 barahagaritswe. Ico gikorwa ngo kizobandanya. Turabashimiye, mwari kumwe na OP2 Mobwa Constance.